Maranatha. Yesu araje. Umunsi umunezero kuri uyu munsi iyo ndiko nitegereza hano hagati mbona abantu bose bamwe mwa ni a special day. Imana ishimwe cyane. Amen. Uko baduhaye akanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bugufi ariko ndanezero uko mbona mu maso hayo ngene ha brightinga numva afite umunezero mwinshi ntangere ndabona hari ikintu we mu Imana ariko arakorera muri mwe. Amen. Ariko imbere yuko turi imbere kugira ngo turokore umwanya reka twicishe bugufi dusenge umutima wacu. Amen. Data mwiza, muremyi w'ijuru n'isi, ikiyaga n'ibirimwo, izina ryawe niryubahwe. Turagushimye aka kanya keza uduhaye ngo twumve amajambo yawe, kandi aka kanya tugomba kwibutsa no gukebura bene data bashiki bacu bagiye kubatizwa ko bamaze guca urubanza mu mitima yabo kubwo kwizera ijambo ryawe. Ndasavye ngo ubahezagire, kandi iri jambo rivuga ruhezagire rifasha ariko bararyumva bose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muri make nkuko nabivuze kandi bambaye aka kanya, nagomba turabe amajambo makeya dusoma mu ijambo ry'Imana ashobora kuturongora muri aka kanya uyu munsi umunezero ntangere. Nasaba ngo tujane namwe twihuta kugira ngo turabe iki jambo ry'Imana ritubwira muri aka kanya. Ijambo ry'Imana rigufi tugomba turabire hamwe ridufasha uyu munsi niryo ngiye kuraba turatuganirire hamwe. Uyu munsi nguko mubizi dufise umunsi uhambaye, umunsi bene data wo muri twebwe bemeye amajambo y'Imana, maze uno munsi ukagomba gutangariza isi ko bagomba gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Muri make ikibazo ngiki, mbega kubatizwa niki? Iryo ni jambo wo kwibaza umuntu wese ukwibaza mu mutima wiwe. Kubatizwa bisobanura iki? Ijambo ry'Imana rifise inkomezi yo kutwigisha. Haravuga ya majambo mu gitabo cha Mariko 16 umurongo wa 15 tukageza 16. Hari amajambo meza cyane. Yesu Kristo yabwiye intumwa ngo nizigende zigire gute? Zigisha amahanga yose, maze uwizera akagira gute? Azokizwa. Ariko utizera amaze gutsindwa n'urubanza. Reka dusoma aya majambo twihuta. Mariko 16 umurongo wa 15 kwera 16. Mariko, yes. Arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Maranatha. Muri aya majambo twumva ko igikorwa cyo kubatizwa kibonekera mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana. Umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akizera mu mutima, hanyuma agafata ingingo agahamiriza isi n'ijuru ko abaye umukurikizi cyangwa ukurikira Yesu Kristo. Rero kubatizwa ni ikimenyetso cyo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ukizera, nuko noneho ukabihamiriza ku mugaragaro, maze ukabitangariza ijuru n'isi kugiye gukurikira Kristo. Maranatha. Kabiri, kubatizwa ni ikimenyetso kitufasha kugira ngo dutahure kandi twongere tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Amen. Turavye ijambo ryaciye mu baririmbyi hano, nabo barakaruse amajambo ajanye n'uyu munsi. Nuko kubatizwa nukugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Dusomye muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13, reka turico hatubwira kugira ngo tubanguke. Matayo igice cya 3 umurongo wa 13.
icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani aje kwa Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwangira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishyura ati bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Maranata. Yesu Kristo yaje kubatizwa ku ruzi Yorodani. Maze Yohana ko yarazi ko ari ngenge ngo ari mutoyi, aramenya Yesu ko ari umwana w'Imana kandi ahambaye, agira ubwoba ati singwiye kubatiza wewe. Ariko Yesu hari ijambo yavuze ati bikunde umbatize kuko ari byo bibereye. Maranata. Ninacho gituma navuze ndi kubatizwa n'ikimenyetso cyo kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Amen. Umanutse hepfo kuri uyu murongo ukurikira hari amajambo yandi atubwira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Amena. Nagira ndababwire bene data, uyu munsi mwe mwafashe ingingo kugira muje mu mazi muvuka ubwa kabiri ku ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 3 umurongo wa 5. Uyu munsi ijuru rirugurutse, ijuru riravuze riti ngaba abana banje nkunda kandi bakampimbara. Amena. Kuko niba Kristo yarapfuye maze tukamwizera ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero uno munsi turi abana b'Imana, none ko tubatizwe, mugiye kubatizwa, ijuru riruguruka, maze ijuru rive mu ijuru riti ngaba abana banje nkunda bakampimbara. Nuko bene data, nakanya kawe nakanya kanje kumvira ijambo ko ari ijambo ry'uburemere, ijambo ry'ubugingo, ijambo rishobora kugufasha. Usomye mu Bigalatiya igice cya 3 umurongo wa 2:6 n'2:7 hari amajambo avuga ko kubatizwa n'ukwambara Kristo. Amena. Maranata. Kubatizwa n'ukwambara Kristo. Uyu munsi mugiye kwambara Kristo, maze abababona mu mpanga zanyu baze kubona ubwiza bwa Kristo basayanganira. Haleluya. Singomba guteba mu makona, ndiko ndihuta cyane bivanye n'umwanya. Singomba guteba mu makona bivanye n'umwanya. Reka nibaze, uyu munsi hari kibazo kizunguruka hirya no hino ngo mbega no subira kubatizwa ubugira kabiri. Aho ni ngomba gusimbira. Hari amajambo menshi nari gusoma, imirongo myinshi ijanye no kubatiza, ariko mfise umwanya muto ngomba kubusamariza. Ngomba kuwukoresha mu njama make kwira tubandanye ibiko imbere. Reka dusoma Matayo nyene turi murongo wa mbere 3 murongo wa mbere. Yohana umubatizi yigisha abatiza. Muri yo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugararwa bw'Iyudaya ati ni mwihane kubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugorore izibihamo ziwe. Ngomba umurongo wa 4. Yohana uyo imyambaro yiwe yari y'ubwoya bw'ingamiya, yakenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero, indya ziwe zari nzige n'ubuki. Muri make shaka kuvuga igikorwa cya Yohana. Yohana umubatizi yasemerera mu bugaragwa abwira abantu ngo bategure inzira z'ibihamo z'Uhoraho, bategure imitima yabo. Amajambo y'Imana bashikako ngo barikama bava hirya mu misozi itandukanye baza kubatizwa na Yohana ku ruzi Yorodani. Amen. Uyu munsi ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryabaye ku Bisirayeli natwe ryatubereye akarorero. Uyu munsi kandi nguko agakiza kava i Buyuda niko kadushitseko, nuko twumva amajambo y'Imana maze akaturongora kugira ngo atubere itara n'urumuri mu rugendo rwacu ruja mu ijuru. Yohana rero yabatiza kuri Yorodani ngo abantu bava hirya mu misozi hirya baza kubatizwa na Yohana, nkuko Yesu nawe yaje akabatizwa na Yohana. Ariko icyo ngomba kuvuga niki? Ngomba kuvuga kuri ijambo mbega ntoshobora kubatizwa ubugira kabiri. Reka tuje ku murongo wa 10 abonye benshi bo mu Bafarisayo no mu Basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzohoza? Nuko ni mwame imbuto z'ukwihana. Amena. Aba Bafarisayo n'Abasadukayo nta mbuto z'ukwihana bari bafise, kandi aba bari abategetsi, abakozi bo mu itorero ry'Imana.
bavuga ngo bari mu itorero ry'Imana, ariko mvise ubutumwa Yohana ariko aravuga nabo baza mu bandi abasadukayo baraza nabo ngo babatizwe na Yohana. Aba byari bihangange mu itorero. Maranata, ninde atazi aba basadukayo nyene bari bameze? Abasadukayo, abafarisayo, aba Yesu yishindyarya, bakora uburya, bavuga amajambo y'uburyarya, barabahereze mu itorero ry'Imana. Ariko mvise ubutumwa bwa Yohana bagira gute? Baraza ngo babatizwe na Yohana. Yohana ati mwabana b'inzoka mwe, inamana mu mitima yabo baboneka ko ari abana b'umurwanizi, abana ba Satani. Maze Yohana arabacaha, niki cyabatumye muza? Ariko arababwira ati mwihane, imitima yanyu ihindukire. Abo bantu bari abantu bakomeye mu itorero, bari abantu bakora ibikorwa bikomeye, ariko noneho baraza kugira babatizwe na Yohana. Aho niho hari ikibazo rero. Uno musa kibaza ati mbega yemwe jewe nashobora kubatizwa birakunda se? Ariko ijambo ry'Imana riko ravuga hano. Igihe Paulo yasigura i Efeso, dusome mu Vyakozwe n'Intumwa 2, turiko turihuta ngomba kurangiza, ngomba guteba mu makona, ku mwanya ni muto cyane. Nari mfite byinshi nari kuvuga, ariko ndabona umwanya utankundiye. Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 19, Vyakozwe igice cya 19 niyo ndiko ndaja, ndiko samariza umwanya ni muto gose. 19 umurongo wa mbere turagira 6. Abigishwa ba Yohana umubatizi. Uwo ni wo mutwe w'amajambo. Reka dusome twihuta. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu gihugu cyo haruguru ashika muri Efeso, asanga yabigishwa biwe. Arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwayizera? Baramwishyura bati ntitwari bwavyumve ko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatiza umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ryanje? Mu izina ryande? Bari babatijwe nande? Ariko bavyumvise ko tutari bwamenye ko mpwemu yera yatanzwe, ngo bavyumvise babatizwa mu izina rya Yesu. Inamana base kubatizwa kugira kangahe? Ariko tiko turigisha itorero ry'Imana ngo no man. No kuvuga ntibari bwatahure. Uyu munsi wo winjiye mu muryango wa Seventh Day Adventist, muri uyu muryango w'Imana, ukumva urigishijwe byose byo Kristo yatugeze kwigisha ubwoko bw'Imana, ni ngombwa utahure. Maranata, ijambo ry'Imana yo rigutahuza. Ivyo utari bwamenye maze kubimenya, uca bugufi maze ukibira mu mazi, ukikunkumura, ukahaguruka, uri special person. Umuntu ahamvye akameremere k'imico n'imigenzo yiwe. Maranata, usomye Abaroma igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5 haratubwira ko kubatizwa ari uguhambanwa na Kristo ukazuranwa nawe, kandi tukagendera mu bugingo bushasha bw'uwo yamuzuye data wa twese ari mu ijuru. Amen. Ayo n'amajambo y'Imana. Nuko rero ndagira ndakubwira ikintu kimwe. Wewe uri ngaha uyu munsi, uri gukora ikikora cyiza, uri gukora urengera ikirenge mu cya Yesu. Kubatizwa n'uburyo ijambo ry'Imana waryumvise ariko kizera, hanyuma ugafata ingingo tingomba kubatizwa. Ababatizwa no munsi ni bake, bo bari bashasha batigeze kubatizwa, ariko kubw'ubutumwa bwiza bumvise uyu munsi bemeye guhitamwo kubatizwa ubugira kabiri. Alright, ndarangije, ariko ngomba ndabagira ikintu kimwe ngo ndagirizeko. Abantu benshi ahandi ku kibazo cyo kubatizwa ubugira kabiri. Hano turafise abantu bakuru mu madini yose, Pentecostal, United Church, Fekabu, Baptiste, whatever. Abo bafise icyo bita Monseigneur. Maranata, Monseigneur mu kirundi cyo sobanura higa bagenzi. Bisobanura iki? Umukiza wanje. Monseigneur. Inamana abo bantu ba Monseigneur bishyize mu kibanza cy'Imana, naho batandukaniye na Pope. Pope avuga ati ndi Imana hano ku isi, mfashe isi n'ijuru mu biganza. None twabatijwe na Le Seigneur, Monseigneur abakiza. Uno munsi twari guca bugufi tukamenya ko abatubatije bishira mu gishingo cy'Imana. Kwishira mu gishingo cy'Imana bisobanura iki? Kurogota. Yohana 10:33. Hari amajambo kwishira mu gishingo cy'Imana. Kubona dufise basenyeri, abasenyeri ba bishop, aba evêque bambaye na korome, igihete cy'abaromani, nibo batubatije.
mwava kubatizwa mugashikira ku bihumanya, ngashikira ku bihumanya nanje niko ntabazi imbata ya pasiteri ntako uvushoboka, ariko imbata n'igihumana. Maranatha, imbata n'igihumana. Twava kubatizwa imitwe y'inguru bakabija ku meza yacu, iminofo myiza. Yesaya 6:6 umurongo wa 4 wa 3 wa 4 havuga ngo iki? Imana ivuga ngo nzokwimarira ishavu ku bantu barya ingurube n'imbeba, abo bantu nzobimarira ku ishavu. Ukava kubatizwa ugacuja ibihumane, ukava kubatizwa ugatangura gutuka Imana ngo urabesha Mana ibyagezwe byarabanze ku musaraba, ngo urabesha Mana ngo isabato yarakuwe yari y'abayuda. Uno munsi nicyo gituma binjire muri umuryango bumva uko kuri kose gusesumuye, maze mwe mu Imana akabakora kandi turaciye bugufi twihane. Maranatha, nicyo gituma turi ngaha kuri uyu munsi. Nari bise byinshi nari kuvuga, ariko umwanya n'uhundi areka ngarukirize ngaha. Mwe mu Imana shikara kukwigisha no kukugira inama muri iki gikorwa ugiye gukora uno munsi. Nubu uri ngaha uri umushitsi, ntagira isoni na nkeyo ugira, ukumva mwe mu Imana kurowe ati ngomba kubatizwa nawe, you are welcome. Urahawe ikaze, nubu haguruke tindashaka kubatizwa nanjye nje mu muryango w'abandi. Maranatha, ntugira isoni, wumva ugomba kubatizwa nawe, haguruka huri. Amen. Come on. Nimba hari wundi nubwo yoba ari umushitsashitsi uno, come on. Ntugira ubwoba guhaguruka. Come on. Shama wacu Mathias. Mukanya kushikira ku mazi, ntiwiyumvire ngo wazanye ikoti ndetse n'ikobe mu Imana za kuronka ndakwambira. Maze uke mu mazi mu bandi. Amen. Hakusubira inyuma no munsi uruka mu mazi mu bandi. Ukuri ni witini. Mwe mu Imana kuri gitangaza ari ku mazi, arakwingurira mu mazi. Amen. Maranatha. Yes sir. Turarangije reka turi mu masengesho. Nari ndatamuza. Mana yacu irengegeza cyabukengeke kwijambo cyiza utekereye mu kanwa gatondo. Hezagira ubwoko bw'abantumvise, hezagira n'abandi bakiri mu ntebe, maze no turi mu rugendo tugashikana kuri Yorodani. Ugira icyo ukora mu mitima yabenshi, uwumva ashaka kubatizwa aduze urutoki ntave kuri Yorodani akabatizwa. Data ndakwinginze ukora ibikorwa byawe, uguruka ko kwigaragaza indwara yawe mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen. Icyo bashakaga kuvuga reka tubasabe mwihangane nk'idakikimwe, kuko uyu sokuru wacu hari ijambo yashakaga kuvuga imbere y'iteraniro, ntabwo twamupfukirana. Karibu cyane. Nani ngombye kugira ngo niye kuremo umwanda mbuwera w'Imana. Amen.